ndumiwe yose stop ingoni ya nyambi stop bantu bamaze ndiye chunga kwanza nichunge nini nichunge nini bahebiyake arateye isoni magarike kamera biraba hivyo oya bobo ni wali kwa koshi kiganiro ni wali kwa koshi kiganiro ni wali kwa koshi wihende ukate kamera bahebiyake arateye isoni no kuri kima ariko uri umwana mubiwe naje kubabarizanga ni kwasemesha kweli niko ndakubwiza ushaka kunyaukanisha kya Mungu afanye nani utudushesheti oya bebo raba utudushesheti ni tubiri ya magaze yiwanyu agafirimbi kwenye karapfuye karamenetse akakaguze kuva umwana akivuka amakana ako kabibero ngira ngo nako umwana wo ngaha mu rupango yasigaje atara kakugabira sha simbora arabama we ico gipindi boss akakibona uramusara uvuye mu kazi je ndabizi akanyirukana na mimi ndavuga kuya hapa uniseme sari ndira lakini kweli apangia nyumba muwaye hakuna taka sima inje sasa umuterera atiyemo sima vipi ali weye sasa mimi ni bosi wangu arankoresha ramemba ama ndamuterera none sa uwaje kumumara amazi imbere ya kamera akona niwe yimara amazi nije ndamumara amazi kumumara amazi imbere ya kamera oya niwe yimara amazi ko n'umugore wiwe ashobora kubaho ubuzima nk'ubu hapa pote ni harara nukama wanje lego naishi mu bucafu sizi nugwara njo banu na ugwago reka nico gituma ugwaraguriye nukuri nico gituma ugumugwa mbere eka nigire misani no magonjo raba nibihurika byatanguye kuza ku mwana ku mutwe raba ku maso biko iki ni gikogo camuriye ibinyenzi bya bindi vyubaka mu nzu y'ivyondo so wa petit ulizaliwa kwa bosi lakini abashika mu ba aka mpira lekera logota unasikia kwa sisi bobo oya byake aritesha gaciro ndaki yes 1 2 wagonze banyishu media no kandi kuze John mvyara wanda baramukije bivanye naho muri meze bien meze fresh sisi rugura twe oya nene koresha microphone sio kwa nani kachekesha indago twengeje wewe tu oranezere okay so bakunze banyishu media no kuze John kandi muvyara wanyu ndabakunda sana meze bien meze fresh ndabaramukije bivanye naho muri ni Mr Twitter nko bisanzwe makuru y'ukuri kandi yizewe mu bandanya mu yaronka urukurikirane rw'ibiganiro rumeze ruri ku murongo pana ngo rumeze sio bakunze banyishu media ndi kumwe na Alexi cameraman ni wari nyuma ya kamera ariko afata amasanamu meza hama Mr John Cousin niwe turi kumwe bobo naramwirukanye ku kazi ntashobora kunkorera ibiganiro kandi ntashobora kunkamera kandi murazi ngora ndufitaniye na Bobo Vanchi ajya mpetsi ntandero afise nico gituma arashimye ko dukorana na Alex Bobo azozara kamera ntare kubera ko ngira ngo niwe bazokumvikana so bakunzi banyishu meza uno munsi naramutse ngendera Madame Bahebiyake bampenda ID no musi muri iki gihe harashushe sana hari izuba ryinshi cyo gituma twashatse kwirekura nyene Madame Bahebiyake vipi rero ni sawa meze neza si cyane ariko kumwenya nibiki si cyane amakuru yanze urantwe urwatwengiye umwana arakumbuye ibikoresho vyase sisi nambye sasa bari sasiko meze neza tuvuge ikirundi mane turabarundi mihora Bahebiyake umeraniye gute meze bien meze gute turaho turakomeye ko ndagusanze umeze uko jewe maze umwanya muremure naho uri kuri kaza gutwenga maze umwanya muremure ndakurindiriye ibintu byose ubikora wikuye gukuntu hari kibazo nyabaki ngo gusana ni maze imisi ngwa nari maze imisi mbona mu bikoko wari umaze imisi ugwaye wari urwaye ikisisi nari maze imisi ngwaye gusa n'ubuyene meze nabi mu miti make uko aceka ceko ya kufeki intwengo yo kutubeshabesha nyene oya gusa urabona umuntu nawe bameze nabi utegereza gutwenga na cyane cyane iyo wahuye na muvyara wawe Mr Kuzenye sisi none Bahebiyake yarabizi kugwaye oya navyazi vraiment kubera iki umugabo wawe adashobora kumenya kugwaye uri umugore wiwe
meseri zami ni gute birashika kubera jewe nari maze iminsi ngwaye nkaryari irya ryose natonze muri tournage kandi urya kumenya ko ngwaye arabimenya gusa no musi nafise programme ariko ndayimubwira kuri phone ko nyine nari nagwaye basi nari numva ko meze nabi buke buke sinari nzi yuko ngo byoshishikara cyangwa ni nkumbura mukumbuye Bahebiyake akuye apige moya mbili bebe mambo uramukumbuye papa yasi ubugibyo mutse Mbiriza rero acatwenga kandi ko ndamubaza ibintu biri serie Ngoye nukura mezanje n'ukunigwari pole sana mimi ni sutwa urumva ndabizi naye ngomba ndagikubita ico kintu urumva rero sisi nambie sasa wewe hakupatia hata franga za kuenda kwa mganga mbona urashobora kugwara razi gituma ndakubajije gituma atarabimenya nuko ndibaza none kubera ko atamuhaye amahera yo kwivuza Bahebiyake kandi ayafise oya ega navyaramenya mu bisanzwe kandi je ndabizi abimenye niyoreka kuko mu buryo muri no misi vraiment yako aranyita yanyitaho nyene mwibanga mwe mutazi wow aka message namwe mwabura nyene ko change mime aka message ko bukeye nuko bwije agakona mwijoro mukavugana nk'amasabiri oya ivyo sikuvuga asiriya sheri nyene abakundanye nyene ba Juliana hari ibintu nk'ivyo onye ego narinze vyogoretse n'umugabo wanje kandi mutabana n'umugabo wamubana umugabo nuwo mu nzu jewe n'umuhabara wawe basi tuvuge urukuri niga basi tuvuge yuko basi n'umuhabara wawe n'umugabo ko twegeze kubana mwarigeze ibi ni hawara ju oya siyo habara wofu muvuga ko agapita ariko kagabo kawe kubera ko ariko mubana siyeti Bahebiyake numuhabara kubera n'umugabo wo hanze none nyimba muyaga misi yose kubera ko utari bwamubwire kugwaye oya nkuko nari nabikubwiye nari maze imisi nyine mbona umengo ni ibintu bisanzwe canangura kumeneka umutwe mva nyine bigeze kuri kuri farumasi yawe hiyo candagura imiti cankwe muheruka gukora ibintu mugomba mukurikize uyo mbebe mugomba mukurikize bako bitu aya reka kubesha gusa muba mumurenganije ntaraheza no kuwonka ntarakwiza ameza ngahe muce mumuterera ko ibindi bintu none sisi kweri magonjwa ni mabaya sisi aguma twenga ariko unya ndabona umenga n'ingorane je nari wangoye ndakunda gutwenga sisi sasa Bahebiyake ahora gufasha burya ko ushaka kubigira ibanga tombisha ukweri basi kama kusaidia yaki tubimenye kama ntacaguha tunayuwa tu tunayuwa tu oya nabonye ushaka urusaku kandi ushaka guteranya umenye ko ugera mu boss wawe mbona mu boss wanje gusa hari ibintu hahora tunyegeza adashaka kutubwira kwanza umwana yabaye kingaha umwana yabaye kingaha uno musiyavuye hasi hapo sio kuanguka hapo ari muri po cyangwa n'uruntu agwaye ari muri po yavuye umwana wase n'uburoho Bahebiyake ntamugurira amata amata hapana yo kuonka mu maberebere oya amata nyine bwitarafise Bahebiyake niwe yayaguze cyangwa niwe wayikoceje nawe urabonye waranadandaje amakara ngira ngo sinzi amugutane ungire nene kudandaza amakara n'ibibi amugutane ni boyfriend ungire nene bose ngandadandaza manje imbere ya kamera ugacaho ugasa neza byogenda gute ntawe ubizi ngira ngo urinze yadandaza Bahebiyake yagufashe nabi umuntu amustari umugore we udakudandaza amakara naco uko tubayeho kose turashima umwana arashonje kandi nawe uguma wirengagiza uyu mtoto ana maziwa wawe nzanira yo matanga uyu mwana arashonje mtoto yuko njara uyu mtoto yuko njara ari ngamata umwana arashonje wewe nguma ndakubwira mtoto yuko njara ayose wakamuriye ayo amaberebere sisi sisi ariko urabona ko noberegwa mbaye mu mudati
Shabushibugindi. Wera ubona ntoberego. Baho. Yambwiza ukuri. Ubona ntoberego nabaye umwigeme. Wengira n'ubundi uri werega. Tuhaburofa uko urantuka rero. Rero sisi. Utamuwa. Waona. Ibintu utamenyereye biribonekeza. Uyu mutoto ntamenyereye kunywa amata. BAHEBIYAKE arakwiye kukugarukira. Sasa impavyi wanje. Sisi nambie basi. BAHEBIYAKE kubiri utamubwira ingorane za office. Araguha amahera umwe basi. Araguha amahera kugira ngo iri utimize na ni mahitaji yako. BAHEBIYAKE no kuri napatagira kandi nubu ndabizi niyaza kumenya yuko ngwaye. Ndabizi ko ategeza kuza ngakunda. Akamenya no ko umwana asigaye anwa amata yahavye agomba kwicwa n'inzara. Ivyo vyihoze. Gusa ikintu kimwe ujya se we gusa no yashaka yuko naja kubihagiye wiwe. Naranse. Bagufashirize mu muryango. Oya yashaka ngo nje kubiwiwe naranse. Ona ko nige nari wiwe ko ariho hatangiye kuza kuba ibintu by'amajambo jambo. Hivi sasa kwanza auri ni kwande kwanzo. BAHEBIYAKE yarongeye kugupangira. Ndego. Baragupangiye kandi. BAHEBIYAKE kweli. Nta muntu yihangana nka BAHEBIYAKE. Oya no umwana mwiza. Umwana mwiza barabaye umwana mwiza. Wakati kwa sema uyu mutoto sio wake alikuwa ntiyari umwana mwiza. Ubarabaye umwana mwiza kubera agupangiye inzu. Kubera iki yemye ari mwiza kuvana kera ne mugabo wavye n'abari mwiza. Ntaco ahubwo tubwire ikintu kimwe cyanyuma. Urahembwa muri filme nk'abandi bakozi cankwe araguha amahera nk'umugore wiwe. Oya je muri filme ndahembwa nk'abandi bakozi. Nk'abakozi. Ndakora kamemba. Yego. Urumva nta yandi mahera guha nk'umugore. Nushaka vyagusa erega ni mu gisagara mani. None nk'ubu yaba udafise impano yo gukina filme ukabura umugore wiwe gusa nta mahera ari kubaguha. Oya urumva arashobora kuma y'umwana sibyo ashobora kuma y'umwana ariko na filme iramemba ategeza kuma yo mu rugo agasubira kama nta y'umwana baramuke muko mufise ingora nimakaguhe nayo umwana ntiwo kumenya ingene ufite umwana amahera yaguhembye n'abandi n'abahemba yaguhembye rero uza kumugoza y'umwana wahembye ahubwo uwo musaba ratio basi byose ategerezwa mani ategerezwa sasa sisi apa ahamuri hangahe ngaha y'inzu uba muri aka kazu aka oya akazu aka kari haka inyuma y'inzu yaho tubamo abonye ari indi nzu zera nzi ko kuba muri aka kazu uba muri yahe basi bakunzi bacu wanaje ukuntu se wanaje no mu kazu rero abastare murakunda kwibrandinga mukiyerekana usemesha ukoreka umuntu ashima kanyumba yakusaidia unanicheka ada ukweli chiengiro wala sasa ukweli sasa ukweli urumva bastare rero bastare urumva bariyemera baberekana ama etage amuta unaishi mu kanyumba ka hivi cyangwa n'agakoni agakono akona nakanani nyene kumubanyi akanagakoni kumubanyi cyangwa niko nyine yubatse bikamo ibintu by'imifuko BAHEBIYAKE arakwiye kwisubirako none akagupangiye anga sako bashize ari kugukora kubesha sasa kwere akagupangiye anga akanefutano haka akanefutano je futano yawa yakupanga kakanyumba abuke na sono ufisama izo niwe wicaye ko zavuye aho zavuye nahuze sibari kwazima aba sipako bazirani aba bari kwazima uye munzu sisi aba bari kwazima bari kufikia aibu ama ni kwabo ndio walizitoa bari kufikia aibu toto semeshane ukweli BAHEBIYAKE mwambia kurunulie vitu uishi bien kama bibi hega ujya no boss aho ujya rankoresha ibi byote ibi bintu ko atumikisha yote BAHEBIYAKE ikamera ni yiwe ariko agaca umugore wiwe anachakarika mwana wewe iyi pantaloni ya 200 yes stop ingoni ya 200
Stop. Kwanza amazi ndiye chunga kwanza. Nichunge nini? Nichunge nini bahebiyake arateye isoni. Magarike kamera. Biraba hivyo oya bobo. Ni wale kwa koshi kiganiro. Ni wale kwa koshi kiganiro. Ni wale kwa koshi wihende ukate kamera. Bahebiyake arateye isoni no kuri kima. Ariko uri umwana mubiwe. Naje kubabaza. Ni kwasemesha kweli. Ndiko ndakubwiza. Ushaka kunyaukanisha. Kya Mungu afanye nani? Utudusheshe. Oya. Bebo raba. Utudusheshe ni tubiri. Ya magaze yiwanyu. Agafirimbi kwenyewe karapfuye, karamenetse, akakaguze kuva umwana akivuka. Amakana. Ako kabibero ngira ngo nako umwana wo ngaha mu rupango yasigaje. Atara kakugabira. Cha. Simbora arabama. We, ico gipindi boss akakibona. Uramusora uvuye mu kazi. Je ndabizi. Akanyirukana na mimi ndavuga kuya hapa uniseme. Sari ndira. Lakini kweli apangia nyumba muwae. Hakuna nataka sima inje. Sasa umuterera atiyemo sima vipi hali weye? Sasa mimi ni bosi wangu arankoresha aramemba ama ndamuterera. Nonesa uwaje kumumara amazi imbere ya kamera. Akuna niwe yimara amazi nije ndamumara amazi. Uwaje kumumara amazi imbere ya kamera. Oya niwe yimara amazi ko n'umugore wiwe ashobora kubaho ubuzima nk'ubu. Hapa pote ni harara. Mukama wanje. Nego naishi mu bucafu sizi nugwara. Njo manu na ugwago. Reka nico gituma ugwaraguriye. Nukuri cyo gituma gumugwa Mbere eka nigire misani. Unoye magonjo raba nibihurika byatanguye kuza ku mwana ku mutwe. Raba ku maso biko iki nigikogo camuriye. Ibinyenzi bya bindi vyubaka mu nzu y'ivyondo. So wa peti ulizali wako boss lake abashika mu ba aka mpira lekera rogota. Unasikia kwa. Sisi bobo oya byake aritesha agaciro ndake. Nacho ne kandi ivyo bintu. Attention nibera ngavyo binovuze. Kino jipodoa munaba uramurihira wewe. Sindahagaye. Nayo bari ha 20,000 uzi kutamuterera. Apa ni 5 20,000 yo kujaye. Aka kazu. Kuri zanzanye zo mukamera. Aka kazu ko nga. Aka ni 5 je nta. Iwanyu mukamera. Nimero guhanga kurako. Aji iwanyu yo mugipangisha inzu ya 5. Akubona. Ahubwo ubona kwimara amaza. Tora ni agasakoshi sinze no wakabitije kugira. Gire. Usume cuko